ibi jewe narabibabwiye yaragiye arabivuga mu butumwa byinshi ariko muri ubu no kuvuga harimo idonido rimwe ritari ngaha riri mu bundi butumwa ngaha haratubwira aha ntavuga kuri Yosefu yari akiri uruhinja aryamye hasi avuga gusa kuri Rebeka na Sara. Rero mubu aravuga ati nk'isaha 11 zo ku mugoroba twari twagumye tuba turiko turasezera abantu no kuvuga abasore ku muryango. Narinjiye mu gikoni no kuvuga abantu barabagendera cyane haraza abantu benshi ngaho. Narinjiye mu gikoni nsanga umugore wanje ariko ararira. Abakobwa bacu babiri b'abana bariko barakinira hasi bakinisha ibipupe, inzu yacitse nk'ibivunjivunji. Meda umugore wanje yaravuze ati Biri, ndiko ndahangayika, ndiko ndacika nk'umusazi. Aba bana ntibigeze bajya umunsi wose, igikoni cyagumye cyuzuyemwe abantu, inzu yuzuyemwe abantu, ni byiza. Aravuga ati mfise nk'imyaka 35 none ngiye kugira imvi. Ahagarara hagati ya jewe n'abantu. Ivyo nivyo mwiki gihe cya nyuma bizoshitswa. Mwibuke ko Mandata Branham, abo umuryango wa Mandata Branham washushanije muri iki gihe cya nyuma ibintu byinshi, we umugore wiwe, abana biwe, n'ibintu byose we yavuga cyangwa yavuze aganisha ku bana biwe, umugore wiwe, n'ibyo byose ivyo muri iki gihe cya nyuma birashitswa, ariko ku rugero rukomeye, ku rugero runini. Rero mwibuke yuko umugore ashushanya ishengero. Rero we yashushanije wabo umugwi wo mu gihe ciwe no mugwi wo muri iki gihe. Rero aravuga ivyo nivyo bizoboneka bigaragaye cyane mu hamaze kubigushitwa mu muzuro kwiyerekwa ry'ihema. Ati umugore wanje ahagarara hagati ya jewe n'abantu. Naravuze nti mukunzi wanje, we yarambariye ati sinshobora, ati simbona ico nokora. Uwo mugore wanje w'umutindi naragiye ndamubangamira, ndamugora cyane. Rero nyemerera ndababwira ikintu. Buri mugabo yavutse ubugira kabiri arimwo mpwemu w'Imana imbere muri we n'umuremyi mu buryo bw'imfunyapfunyo. Rero kumbure ivyo birabanyiganyiza, ariko ni ukuri. Twebwe twaremwe mu ishusho y'Imana, kandi Imana n'umuremyi. Nico gituma wewe ushobora kwizera ko Imana ishobora gukiza umuntu, ni kubera ko Imana iri muri wewe. Kandi Imana yaremye iyi si, yaravuze, ijambo ryayo riraheza rihinduka ikintu kigaragara. Ubwo butaka nyene wewe wicaye ko ni ijambo ry'Imana ryagaragaye. Bitameze uko, mbega woba wabukuye? Murabona iyo yarabivuze ubutaka buraheza bubaho. Yabiremesheje ijambo ryayo bwite. Kandi umugabo wabaye yaravyawe na mpwemu w'Imana aba ari ukomoka ku Mana, kandi icyo gice cy'Imana kiri muri we, kandi we arizera ijambo ryose. Ijambo ryose Imana ivuga rizohinduka ukuri, kandi byo bimugira igice cy'Imana. Mpwemu yera mu mugabo atuma aba igice cy'Imana. Rero ni byiza. We warigeze kumenya abantu beza cyane, abantu beza cyane, ariko ntiwemere kwihanganira kubana nabo. Yegome cyane nivyo. Suko wowe ufise ikintu cyo kubagwanya, ariko ntiwushobore kwihanganira kubana nabo. No kuvuga ikirere barema abantu bamwe. Umuntu ntazinezezwe no kugumana n'umuntu aba afise ikirere kitavyorosha, kitamworohereza. Umuntu bikamutera agahinda, ntikiba ari ikirere ngo umuntu anezerezwe no kuyomarana umwanya munini n'umuntu ameze nk'uko. Hanyuma mwebwe mwarigeze kumenya umuntu cyane nk'umutamakazi yonze cyane, cyane umutama amaze imyaka myinshi amesera nko mu mubindi,
ariko ugakunda cyane kuba uri kumwe n'uwo muntu mu buryo ubwo ari bwo bwose wowe ukamukunda. Ni ikirere bo baba bafise hirya no hino kibakikuje, ingene bo babayeho. Bo rero barema ikirere icyo wewe unezerezwa no kubamwo. Baba ari abantu buzuye urukundo wifuza kugumana nabo. Rero umugore wanje rero amaze kwerekana ibyo bintu, gusigura ibyo bintu ngaho, nuko rero umugore wanje yari yicaye ngaho ariko ararira. Ndavuga nti data wo mw'ijuru, kimwe gusa nshobora gukora muri uyu mwanya ni ukuvuga, nabivugiye imbere mu mutima wanje. We aravuga mu mutima wanje ati kimwe gusa nshobora kuvuga ni ukurema ngaho ikintu, imibereho itandukanye. Mwibuke ko we yarahagije kuvuga ko wewe uri umuremyi. Nimba rero uri umuremyi, si uko umuntu yo kwiyumvira gusa ati ni ukurema ibintu, mu gihe hari ibindi bintu kumbure bihambaye bikomeye umuntu yorema, ariko umuntu akarema ikintu gifadika muga gisanzwe. Nk'akarorero, kimwe mu bintu bikomakomeye birushirije gukomera umwana w'Imana ashobora kurema. Mu mwaka kanya yagira avuge ku bijyanye n'ikirere, guhindura icyo kirere cyari kiri ngaho, ariko igikomeye cyane umuntu ashobora kurema ni iteofaniya, ni ukurema ariryo ari jambo, ni za ndimi z'imiriro zigabanganya hariya ku munsi wa Pentekote. Muri iki gihe ho zizoba ari inkingi z'umuriro, kuko zikomoka kuri ya Mana nyene ubwayo, kuri ya Shekina nyene. Rero kurema ni ukuvuga hakabaho amateofaniya, turazi ko iryo ari ijambo. Ni ukuremera mu muntu ukwizera, kuko atakwizera ntibishoboka ko umuntu yohimbara Imana. Nuko rero icyo uba uri kurarema muri uyo muntu ni ukwizera. Icyo uburemye muri uwo muntu ni ukwizera, kugira ngo yizere amasezerano y'Imana. Uko ni ukurema teofaniya. Ahatari ukwizera, wowe urashobora kuharemera ukwizera. Ba bahungu ba mushiki wacu Hati Wright bariko baravuza urwamo, banegura, bagaya. We icyo yakoze, yavuze ijambo. Nimurabe ingene ubwo nyene baciye baza abo basore baza kuyiyegurira umwami ku birenge vyiwe. Aho habaye igitangaza, yahinduye ikirere, atmosfere muri abo bahungu b'uwo mushiki wacu Hati Wright. Rero aravuga, naravuze, ni ukuvuga nabivugiye mu mutima wanjye, ntireka ngaha ndemereho ikindi kintu gitandukanye. Rero data wo mw'ijuru, ndagukunda kandi nagumenza, ndakorera ihanga ryawe. Ndafise umugore wanjye w'umutindi, arageramiwe, arabangamiwe. Abana bacu b'abakobwa bariko baragwanira ibipupe, bakwegana imishatsi, bariko barakwegana imitwe imishatsi bagwana. Twebwe ibyo ntitwifuza ko biba bimeze uko. Rero data mfasha, kandi ndizeye ko bikora. Nuko naravuze, ni mukunzi wanje, umwami ahabwa icyubahiro. Uyu wabaye umunsi w'igitangaza. Hawe n'ibyo bintu byari ko bibera ngaho. Rero nimurabe ingene yaciye amubwira. Ariko ukuntu umuntu ahindura imibereho, nace nawe agenda mw'icyo kirere nyene, aba ati ibi bibazo byose akakajagari kari ngaha ayo kakaguma. Murabona yaciye aca ku rundi ruhande. Ntiwabonye wa mwana yasohoka agendagenda mu kanya gaheze? Nuko yakize mu birenga acagendagenda. Na wa mugabo hamwe muri ambulance yavuze, hamwe Data Branham yari kakora iki, akamwongerereza ukwizera, yongerereza ukwizera, ahinduriye icyo kirere kiri negatifu uwo mugore we yari afise ngaho. Na wa mugabo hariya muri ambulance yavuze ati, mwe Data Branham uvuga ijambo gusa, icyo usaba cyose umwana wanjye arava hano.
kandi urazi hari ukwizera kwinshi yariko aramusigurira, we aravuga ati yego me mukunzi n'ivy'igitangaza, ariko uri aba bana bacu bakiri bato, izi nzoya zacu, agarutse kandi muri cya kirere, ntiturabagaburira guhera muri iki gitondo, sinari gushobora kugendagenda mu gikoni. Ndavuga nti ariko ibyo ni byiza. Niwibaze kugihe ibi bintu byose bizoba byamaze kurangira, aho none tuzokora iki? Murabona, no kuvuga urugamba ibibazo byamaze kurangira, kuko ibigiye kuzoza hanyuma n'ibintu by'ubwiza bikomeye, ibi byose n'ibintu birengana. Igihe tuzokwicara hahandi twicaranye na babandi, hagatangura kuvuga za nzogera z'izahabu, umunsi umwe hagatangura kuvuzwa indirimbo za yubire, Aburahamu azoza, Isaka, Yakobo. Nuko rero raba ingene nzoka yangana, mukunzi wanje, nzoba ndagufise ngaha uri mu maboko yanje, tuzoduga muri rya barabara rya zahabu. Ni murabe yariko yaramwimuye, amujana hariya mu kibanza ahataba hari na kimwe mu bintu nk'ibibazo nk'ivyo, ahazoba amahoro, umunezero. Naciye mbona ukumwenyura buke buke kwitama giwe, ndavuga ni murakoze, no kuvuga ni byiza. Ibintu byariko bigenda neza, yaratanguye gutwenga gatoya, nca ndakomeza, no kuvuga yabandanije mw'urwo ruhande, byariko bigenda neza. Hama ndavuga nti rero ningogana reka dutegura imfungurwa, mu kanya gato turaza kugenda dutembere gatoya, turagenda mu modoka tuzunguruke gatoya mu bibanza kanaka, turaza kumara kanya keza. Ubwo nyene acatangura gutegura imfungurwa ku muhingamo. Buri gihe ndamwegereye kandi n'abandi ko ndasenga ni wowe mwami, nyemerera kurema iki kirere cy'uko abahimbawe gitandukanye na vya bindi. Naramushizeko ikiganza nk'uko mw'ubu buryo, ndavuga ni mukunzi wanje, urazi we ariko yibaza ko ariko amushirako ikiganza kugira ngo ayage nawe, ariko nariko ndamushirako ikiganza mu izina rya Yesu. Muri iki gihe cya nyuma, we mu kugaragara kwe kwa nyuma arashira ibiganza kwishengera umugeni mu izina rishasha ry'umwami, kandi akaribwira ati byose bizogenda neza, kandi akagenda ahindurira umugeni kirere kugira ngo wowe yumva anezerewe, ahimbawe, anezerejwe. Nuko urugamba n'ibigeragezo ibyo turiko turacamo kuri uyu mubumbe w'isi ko bitazogereranywa no mu bwiza bugiye twebwe tugiye kuzogaragarizwa, kuzohishurirwa. Rero we ngaha aravuga, aramubwira ati hanyuma naravuze ati mukunzi wanje, urazi ni ikintu cy'igitangaza, iri kirizoza tuzoza mu misozi, ubwo nyene nshoboye kuronka akanya k'ikiruhuko, ndagomba kuzoba abana banje b'abakobwa bariko bararoba imfi. Wewe ibyo nivyo guhimbara kubibona? We yaravuze ati ivyo vyompimbara cyane. Naravuze ati rero ibintu biriko bigenda bimera neza. Aha yikaramubwira, arushiriza kumutuma nezerwa cyane. Ndavuga ntego me mukunzi, bizoba ari byiza cyane, ariko mu mutima wanje nguma nsenga nti mwami ndakwinginze. Ubwo nyene we nzamubona ariko araririmba, ariko aramwenyura, ariko aratwenga mbere. Aba bana bacu b'abakobwa bari batunganije ibipupe vyabo, bariko barakina neza kandi banezerewe. Murabona uko niko ibintu bimeze. Wewe ubandanye wizera, ureme ikirere, niwemere ko hari amakenga namwe kwegera, wizere byose igihe cyose, ntuhe ikibanza na kimwe amakenga. Namwe oyaye mushinga ntacyo bitwaye imibereho uko yoba imeze, igizeyo makenga yose, ugende utekanye, wigizeyo ibindi vyose. Yego mgenzi, ntuhe ikibanza ikintu na kimwe muri ivyo, ntuhe ikibanza na kimwe muri ivyo. Ibyo bintu vyose biri negatifu, bitari ibintu bibereye. Nimurabe ngaha mu gace kamwe mu butumwa bwiswe ngo urubuto ntiruraganwa n'umuguruka, aravuga
ngaha ku rupapuro ngaha urwo rupapuro rw'ubu butumwa ntabwo mfise rutegerezwa kuba ari urwa gatatu cyangwa urwa kane aravuga ati mw'ubwo buryo nyene niko icyaha cyatanguye mu itongo rya Edeni, uko ni ku rupfu rwatangujwe n'icyaha. n'igihe ijambo ry'Imana ryari ryubatswe nabi cyangwa rikekeranywa ko we niwe ushobora gukekeranya cyangwa gushyira mu kibanza kitari cyo ijambo ry'Imana ngo riheze ribe nikoraho agize ribe ijambo. ni ukuvuga niwe ushobora gukekeranya mwako kanya ngo uvuge uti ni byiza ibi bimeze uku rero reka nkunga iki kirere kiri ngaha byose biratakaye, aho haba hinjiye amakenga. ahubwo no gukomezanya n'isezerano iry'Imana yaduhaye, kandi we yaranditse ko ngaha ngo nta gukekeranya cyangwa gushyira mu kibanza kitari cyo ijambo. nimba twaremwe mu ishusho y'Imana, kandi vuba naho tuzogira akameremere kayo dufise umubiri uhoraho uhawe ubwiza. nimba dufite ishusho y'Imana, Imana nayo ikaba ari umuremyi, rero niho hashobora kuba amakenga. ntihashobora kuba amakenga, ahubwo ni ukurema no guhindura ikirere, atmosfere, mu bibanza tujyamwo aho ariho hose, duhereye imuhira, guhera mu rugo. nimba turi abana b'umuvyeyi umuremyi ashobora kurema, nuko rero natwe turashobora kurema byongeye icyo kirere, aho dushobora kumva kugaragara kw'Imana, kuko yo kubera ari umuremyi wowe rero ukabona kuri gukora cyo kimwe nk'ibyo yo ikora. rero rema ikirere kugira ngo yo ishobore kuba mw'urwo rugo, gutyo nyine no hagati mu ishengero, hagati mu kibano, hagati mu ihanga, mu bihugu, mu mugabane kontina. ni gute ibyo byose tuzobishikako? nimurabe mu nganzi y'ubwiza y'imyaka 1000 hazoba hari ikirere, atmosfere itunganye kubw'ubwami bw'amahoro n'iterambere. ariko bwa mbere duhera kuri twebwe nyine ubwacu. nuko rero turiko turarema ikirere cy'amahoro, kurema ikirere cy'amahoro kugira ngo Imana ikore hagati mu ihanga ryayo, hagati mu bana bayo, hagati mu ishengero umugeni, aho yo yarishize ko amaboko yayo, kandi yaribwiye iti byose bimeze neza. uyu munsi twabonye ingene cya kibanza ari icy'uburuhukiro n'aho ariho munsi y'amababa y'isumba byose, munsi y'amababa y'imyera y'ibiri. si ukuboko kumwe gusa, ahubwo ni abiri, amababa abiri. aribyo byashushanirijwe hariya mu byo mwenda Branham yakoze kuri Meda. yaramuturuje, abakobwa babo baciye baheba gukina bakwegana imishatsi. ahandi bivuga yuko Yosefu akiri uruhinja ati yararyamye ariko ararira nawe avuze urwamo. hanyuma abo bakobwa batekereje, na Yosefu nawe nyene acatangura gukinisha bipupe atekereje, nawe nyene yaciye atuza. ni ukuvuga muri ibyo we yakoze, yahinduye ikirere, aremye ikirere cy'amahoro. ni byiza kuri jewe, ribaye ibako rikomeye ushobora kuyaga namwe muri aka kanya muri aya majambo. abere umugisha ihanga ry'Imana ryose, ishengero umugeni ryose muri iki gihe ririko riritegurira guhindurwa kwaryo. umwe wese mu bana bayo muri iki gihe cya nyuma akoreshe bwa bubasha burema, kugira ngo ntareme ikirere gusa, ahubwo areme ibintu byose byiza mu izina rihoraho rya data wacu wo mu ijuru, nk'umwana wa Dawidi, umwami w'abami n'uganza abaganza, muri iki gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe. bibe bityo ku bana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana. amen. uyu munsi kuw'Imana 8 Ruhuhuma uyu mwaka w'2026, aya abe amajambo y'umugisha ku ishengero ryose ry'umwami, kandi twige kurema ikirere, atmosfere itunganye, ikirere gitunganye kubw'Imana itunganye, kubw'Imana umuremyi w'amajuru n'isi. Imana ibahezagire kandi barindi bazigame mwese.